neza kandi mu makuru atekanye ikirere kizoba kimeze kuri wa gatanu igenekerezo rya 4 mukakaro umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike mu ntara zose z'igihugu cacu azoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Kayanza na Gitega aho ipimo bizoba biri kuri degrés Celsius 13 umuhingamo hazobandanya hibonekeza ikirere kirimo izuba n'ibicu bike hose mu gihugu cacu azorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri degrés Celsius 31 Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:09 rirenge igihe cy'isaha 12:05 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mu yateguwe n'ikigo Ijebu nayo Nadia Ndayizeye nije nayabashikirije mwakoze kuyakurikira.